Shalom shalom ndabaramukije cyane muraho neza ni Ngege na Arvela kuri Sandi Umoja TV nkuko musanzwe mumenyereye nagize amahirwe ndabizi yuko ari abantu benshi muri no minsi bari bagiye kumbaza ati none Arvela wo kwa mufise abatumire b'abahungu gusa n'abagabo nta bakobwa baba muri kino gihugu cy'u Burundi nabo ushaka kuganiriza abakora ibintu bizima bigashimwa n'abantu nagize amahirwe rero Imana yamumpaye mfise umutumire n'uyu mwigeme mubona nga umukobwa namubonye mporanira aba ku mafoto nabonye dusa undavye ubona tudasa se cyane usije ko dutandukaniye ukuntu twenga uratwenga neza ariko jewe ntwenga nk'abahungu ibisigaye byose turasa ntabyo narinze ego n'uyu mwigeme niwe tugiye gukorana ikiganiro reka ndaguhe ikaze kuri Sandi Umoja TV murakoze cyane nyene ugerageze uduza akajwi kugira ngo bikunde abariko baratwumva bumva ivyo turiko turaganira yego ntangorane reka ndagusaba widondore rero abantu bariko baradukurikirana bamenye umutumire wacu ninde abahehe akora iki mu buzima busanzwe mu mazina abavyeyi bampaye nitwa Ingabire Marie Clementine Daniela Ingabire Marie Clementine Daniela reka abavyeyi baho kwisa amazina menshi nibo bazi impamvu gusa Daniela ni izina rikomoka kuri papa yego papa yitwa Daniel Brave je nkaba nitwa Daniela ndi umwana agira kane mu muryango hama Ingabire jewe nsa nuko mega nabaye Ingabire kuri papa na mama yego kuko baranyagiye nkikiri mu nda kwa mama mama yace mu bintu bigoye naramugoye kuva nkikiri mu nda yego uri umwana mukuru mu muryango oya ndi umwana agira kane kugira ngo barinde bakwita Ingabire basitwibira akabango tubwire ivyo bintu vyashikiye mama kugeraho barinda kukwita Ingabire vyagenze donc mama kuva gitwarinda yiwanje yaragwaye cyane gose hamwe ahakwa no kwitaba Imana ariko Imana yarahabaye gushika n'ubu nkekere mu muzeba ndashima ariko nibaze ko umaze kuvuka ugashika ku isi ntabwo wagwaraguritse cyane nkuko mama yagwaragifise Imana naragwara gusa ubu ndashima Imana pe ubu ndashima Imana kabisa kiya naragwara gose naraca mu bitaro nkavayo no kwishuri haragera igihe baza barambwira ngo akongoka makagwa emisi yose ngiye gusaba uruhusha cyane cyane abantu bangana na batwebwe biba bigoye ni hatari Daniela ni Daniela Clementine mwamwumvise niwe tugiye gukorana ikiganiro tumenyereye abakobwa benshi nanjye ndi umukobwa abakobwa benshi iyo bagiye ahantu gukora ikintu byitwa ko kwizorabwa n'abantu benshi urabizi ibintu bakora aragenda mu kiyo akisiga akikola agaze ngasa na bleu ahandi yirabura ahandi asa na jaune ahandi atukura kubera iki waje uri naturel nta kana kimwe wisize kwisiga Jesse ndabishira imbere cyane yego nisiga bikenewe kandi gake nukuvuga ngo muri uyu mwanya ntivyari bikenewe ko wisiga sirovuga ariko gusa ni ibintu bitandimwe cyane n'ibyari biba bikenewe ko wisiga sha rimwe birashika ngiye nko gusenga rimwe nyene mu rubanza wisiga kubwiye mpamvu ituma uja mu kiyo kisiga ntugende umeze nkuko umeze no mose sha je mbona ata mpamvu ihari kuko nubundi naturel mbona taco mbaye Imana yandemye ibona ko binkwiye none upfa kubikora gusa nyene kubera abandi babikora cyangwa urisiga kugira ngo ugire akantu amelioration bitandukanye nuko warusanze wisize nyene hari akantu gahinduka kugira ngo ugire agafresh yego bire karibu cyane kuri Sandi Umoja TV wisanzure nibwo bwa mbere tukwakiriye nakaye kajambo kambere wumva wubwira abantu bariko baradukurikirana kuri Sandi Umoja TV akajambo no babwira nuko bogira subscribe kuri channel yanyu ya YouTube yego bagakurikirana n'ibiganiro byo mu Burundi mbona bitesa ni Daniela niyo tugiye kuganira impamvu Daniela itwicaritse ngaha uwo mukobwa mubona tugomba tuganire afise groupe sinazi ko muri iyi si cyane cyane hano mu Burundi wacu hari umukobwa yo kwimvira icyumviro nico novanye Daniela ndababwiza ukuri nubwo mutaracumva mwumve ngo abantu muri ko murakurikirana cyo no kiganiro uyu mwigeme nuwo gushigikirwa cyane ase umugambi mwiza cyane ariko murabona ko aracara umwana mutonya si muto cyane ariko turi mu kigero kimwe ndabashe Daniela sinibaza mu kigero kimwe ufite imyaka ingahe
jewe ndi umwana wo muri 2002 le 30 août 2002 urazi imyaka ndagusombye nayonze ndagusubye Yesu we ni hatari urumva ndiko ndakurabona yuko tungana kumbe ni kwa kuntu byanse ko nkura jewe nje ndabibonagira niyo mpamvu oya gukura nuko nyene gusa nyene usanga tugenda turarutana nk'uburebure ugasanga umuntu nyene yaravumbutse uraza abana bo muri 2002 usanga bakuze cyane none wo kutakuze cyane jewe nabuze umubiri munini mugandi muremure ariko vraiment uri wo muri 2000 nuko uburyo ungana biragukwiriye je nije nteye isoni kubera ko urabona ko turangana kandi ndi wo mu 90 na urumva ko biramara amaje oya ntibimara amaje birashika twicaritse ngare na groupe mbe iriya groupe yanyitwa ngo ryitwa baho ufise umariye abandi urashobora kuducira mu ncamake groupe baho ufise umariye abandi ni groupe nyabaki ikora ibiki mu majambo nako ntuvuge amajambo make mu buryo bwagutse kugira ngo n'umuntu ariko aradukurikirana ashobora kuba atarazi ko iyo groupe ibaho ashobore kumenya ko ihari. Donc iyo groupe nkuko nini uvyumva ko ari ibaho ufise umariye abandi ni groupe jewe byaranjemwo bivanye n'ukuntu nabona muhira papa yararira abana bina mama abana tutavukana bakiga bakabigisha bamwe bamwe yego hama kubera rujya rukundo twakuze tubona bica binzamwo numva ko ndabikunze numva ikintu cyo gufasha abandi kuko no kuva kera twaraja gufasha abantu muri famille nyene tukagenda nko kwa muganga dufise tujya dukenye n'Imana yaduhezaga iki tukagenda kudusangira n'abandi n'abana twigana bamwe bamwe unyegere afise ingorane canke uwo mbona ko afise ingorane kinene gufashwa fise cyo ndamufasha naramwegera tukavugana fise cyo ndamufasha nkakimuha rero rujya rukundo rwagumye rukura muri twebwe rurakura munyuma cyane yumvira ko nogira ikintu cyo huza abantu benshi tukagira ico dukoze kugira dufasha abandi papa yabaye wa mbere kuvuga ngo ico cabaye cyumvire cyo wawe ego cabaye kugira ngo uvyumvire byagenze gute ni kubera ko uko wakuze ufasha abandi gusa cyangwa waricaye ahantu urabona ko ikintu cyinspira umuntu kiba ikintu gito ukabona nk'umuntu ababaye ahantu ukavuga sha ibi bintu sinshobora kuvyemera ndakwiye gukaya groupe izo zirafasha abantu byagenze gute. Donc jewe sinovuga ngo ni kubera ikintu nabonye ahubwo ni ikintu cakuze ndibaza buke muri jewe kuko n'ahantu mba je simora nkunda kumuna baho nabi si jewe nyene mbere abantu tuvukana yego na papa na mama nuko umuntu wese aza bitura ingorane bafite icyo bamufasha baramufasha batafise icyo bamufasha baramwereka inzira zotuma basi aronka ubundi yo bimufashamo yego nuko byatanguye ngaho komeza rero mbabare nago oya bica bigenda gute kora ko bavuze ngo ba papa baragushigikira ba mama baragushigikira niho warugeze papa yarambwiye ko azonshigikira na mama nabakuru banje bose barambwiye ko tuzogushigikira na famille nyene iri proche bajya tuvuga kuko muri famille usanga ari abantu mufitana imigenderanire cyane barambwira ati komeza tuzogushigikira ahubwo ikintu wimvire ni ciza kuko ari abantu bakuruta imyaka mbere n'amafaranga we nta nico ufise ukora ariko ukiyumvira ikintu nk'ico hari n'abafise amafaranga bafise ibintu byinshi mugabo atakintu nk'ico biyumvira gukora ndabwira ati murakoze kuba mwemeye kunshigikira ntibibe ivy'amajambo gusa ahubwo nshaka ibikorwa yego hama bica bigenda nkuko tuca turagira groupe nca ndakaya groupe mbere n'umuntu yabinshizemo cyane igenda bimushikiriza ijya mbere yari musaza wanje yitwa Mika MK niwe yanshigikiye hanini arambwira petite sœur ndagusavye ico kintu kiguheremo ahubwo ugikomeze kandi ndazi ko bizogenda neza uvugane na papa na mama jewe ndi wa mbere nzogushigikira pe na grande sœur yitwa Clarisse Kamikazi Regine Clarisse nawe aranyemerera n'undi yitwa Kaneza Elizabeth agira kabiri wacu aranyemerera bimaze kugenda uko ncambona ko bitoherera ngaho ndakaya groupe ndashama abagenzi papa mama bari bamaze kubimenya abo nari namaze kubibwira tugenda turabwirana buke ubu turi benshi turashiwe groupe yanyoba irimo abantu bangana gute groupe yo birimo abantu 100 groupe biba bigoye cyane kubona umwana akiri muto nka wewe cyangwa jewe kuko turacari batonya umwana akiri muto nka wewe cyangwa jewe ashobora kwicara akagira icyumviro nk'ico nta mafaranga afise nta kazagira
nta hantu na hamwe abona ho gukura uburyo. Ese wowe ugize ico cyumviro nk'ico kubera ko gufasha akenshi umuntu aratanga cyane gusumba guhabwa urabizi. Wowe nihe inzira washobora kuraba ukavuga ati hano hantu ndashobora kuzohakura uburyo bwo gufasha abantu, wabona ari nk'inzira nk'izari? Inzira kubijanye ngo no kwizera ahantu ilevre nta na hamwe, ahubwo burya abantu muri hamwe hari ikintu nyene naho wowe uzana ijana je nkazana ijana ujya akazana ijana, urumva ko tuba turiko dushira hamwe bigenda biravyarana. Nuko bimeze. Umuntu yoba akeneye kwinjira muri groupe yanyu hasabwa iki? Yobarondera gute? Vyogenda gute? Cyangwa umuntu yoba akeneye kugwa sponsor? Okay. Ushaka kuja muri groupe aratwegera akaca nko kuri numero y'uwanje, yego akanyandikira tukavugana, nkaca ndamuha amategeko ya groupe n'ibiranga groupe, abishoboye akinjiramwo, atabishoboye nakavuga ko hari umuntu usanga akubwira je uzo turambwira hakeneye gufasha, ndashobora kweri ntushe muri groupe kumvo zuko canke uko ukaca umutahura ukabikubwiye ko je ndabishaka tumushiramo. Hamwe bashaka ico aterera nka sponsor, kuko tukiri hasi niyo tugitangura. Urazi nta uvuka rimwe ngo yizingobye. Ego rero uwo bashaka kuduterera aca kuri limikashi, nibwo buryo bugitworohera. Ego limikashi yanje irakora, ya trésorier irakora na vice wiwe. Ego urumva ikintu ushaka ko uvuga niki? Urabona kurondera umuntu kuri nimero biragoye cyane, ariko iyo utanze réseaux sociaux ukoresha umuntu akabona nka kino kiganiro agacaza kukurondera swati kuri Instagram cyangwa kuri Facebook, ukamubwira ati kuri Facebook nitwuku, urashobora kuntora swati kuri page cyangwa kuri konti yanje ya Facebook cyangwa kuri Instagram. Nico nashaka. Hariho page ya groupe ni baho ufise umariye abandi ya Facebook na Instagram nuko nyene baho ufise umariye abandi. Hama konti yanje personnel ya Facebook ni Ingabire, ni Daniela Ingabire. Nukuvuga ngo umuntu agukeneye ni hashobora kugutora. Ego Instagram yanje yagize ikibazo kiretse n'ugurudiye muga izina izo bari ryo nyene Daniela Ingabire. Vision ya baho groupe baho ufise umariye abandi niye? Vision nuko nshaka ko je naho ntazoba nk'igihari, hazosigara ikintu kizosiga nkuko nyene nabikubwiye ko baho ufise umariye abandi izofasha mu mice, basi imice ya hafi ni nk'imice 3. Hariho abana b'imfuvyi cyane cyane inzoya, abatama n'abatamakazi baje bageze mu zabukuru rwose bari mu bigo, hamwe n'abagwayi tutibagiye abagwayi bo mu mutwe ko barakunda kwibagirwa. Ego rero ndashaka muri ivyo bintu bitatu hazosigara nk'ikintu basi c'ikigo kimwe kizosigara gifasha bajya abantu, naho ntazoba nk'igihari kuko iyi groupe ndazi kwizogera kure, je ndafise kwizera kurenze. Ego ndazi kwizogera kure itubatse ikintu kimwe muri ivyo, ndazi kwizosiga ikintu kizosigara kirafasha abo bantu nakubwiye. No kuvuga ngo wowe ni uri president wa groupe? Je ndi presidente. Sorry ni presidente sha. Ego niki ana kintu mwa muri ko murategura cyangwa murafise action mwa mamaze gukora mukaja nko gukorera ahantu abantu bakakira ikintu kanaka mwaba mwabashire mukavuga muti iyi ni groupe baho ufise umariye abandi kibaza ni? Ego action ya mbere izoba le 11 juillet mu Gatumba. Ego tutuza kugarukira ko bajya batwaye n'amazi. Nukuvuga ngo muzogenda mwatekeye ikintu kanaka mubashire muvuga ati twari tuje kubagarukira. Ego biba bigoye ku mukobwa nka wewe ndacabigaruka ko ni ibintu by'igitangaza. Ni gake cyane ushobora kubona umwana w'umukobwa yagize icyumviro nk'iki. Urabizi ko mu myaka nk'iyi umukobwa aba mu mutwe wiwe agifise ibyumviro by'ubwana, twiyumvira ibintu biciriritse mbese bitagira n'umumaro bitwononera n'ubuzima. Nta muntu yoba yarakwenspiye kanaka ukamurabira ko ukavuga ati ndashaka kumera nka kanaka mu buzima bwanje? Oya hubwo nabirabiye kuri papa na mama. N'abantu ba mbere banyispira niko mvuga. Yego nukuvuga ngo abavyeyi bawe baragushigikira mu gikorwa cyari cyo cyose cyane gose. Uno munsi ntivyoroshe gutanga commandement uri umwana w'umukobwa mutonya ukayihereza abantu bakuru.
ba papa bawe nibaza ko muri groupe hariyo n'abantu bagusumvya imyaka yego benshi wabuze yuko ukeneye kubaka ibigo kanaka bizofasha abantu ivyo bigo ushaka kuvyubaka mu buhe buryo nukuvuga umuntu ashobora kubaka ibigo akavuga ngo reka ndavyubake bibe nk'ibitaro vyo kuvuriramo abasazi cyangwa ukavyubaka kuvuga ngo reka ndavyubake bibe ibigo vyo gufasha abagowe nuvuga ngo umuntu dufate nk'abana bajya abana nka kujya kwa magi ya adopta abana bakiri bato ndigo ndaguha example nawe ushaka kubikora mu buhe buryo cyane kuko abantu burya cyane abana b'imfuvyi nk'abajya batabwa niko ushaka kubikora yego bakaja mu kigo kimwe uno munsi ugize amahirwe urahuye n'umugore w'umukuru w'igihugu nike kinumva umusaba cero musaba ndibaza turanye no ndakimenya yego urabizi yuko bajya abantu baba barabarezo sose yego barayiraba niba ubizi ko bayiraba rero ngaho kivuge nike kinumva umusaba urumva ibintu wasaba umuntu ni byinshi ubona ko hari cyo gufasha kumvuga en rapport ya baho ugira icyo umariye abandi yego ivyo no musaba ni byinshi gusa hanini umuntu umushigikiye arashobora kuba muri ko muravugana mukavugana ico ashobora kugufasha rero nimba yo nshigikira twacha tumenya ivyo tuvugana muramubona n'uyu mwigeme afise projet zigoye cyane projet zananiye abantu benshi ariko ntabwo tuvuze ngo azonanirwa murabizi yuko umuntu nk'uwo arinze agira icyumviro nk'iki nuko abashigikiwe n'Imana ndavyizera neza ko Imana izogushigikira aho nta nkeke hari ukunde gusenga cyane ukunde gusoma ijambo ry'Imana ibindi byose ndazi yuko bizogenda neza hamwe no gusenga byose birashoboka yego tuja musozera ikiganiro cyacu nakaye kajambo wumva wabwira abantu badukurikirana kuri Sande Umoja TV abantu bo kuri Sande Umoja TV nokoro basaba ko abafise umutima nk'uyu wandi wo gufasha ko bonshigikira bakaza tukaja hamwe tukagira ico dufashije cyane ku Burundi kuko ni igihugu cyacu mbere n'abari mu makungu bakagira ico badufashije bazora bikiganiro yego nuko bagira subscribe kuri YouTube channel yanyu na Facebook bakagira s'abone yego ongera banyibukirize amarezo sosiyo bashobora kugutora réseaux sociaux bashobora kuntorako iyo wanje personnel ni Daniela Ingabire page ya Facebook ya groupe ni baho ufise umariye abandi Instagram ni baho ufise umariye abandi ni baho ufise umariye abandi groupe igizwe n'abantu 100 barenga bakoranijwe n'uyu mwigeme arabashikiriza icyumviro arababwira ngo ndakeneye gufasha ninde muntu yumva afise umutima wo gufasha akaza tukaje hamwe tugakora kino gikorwa mwibuke yuko igikorwa cy'urukundo ni cyiza Imana izokiduhembera mu ijuru ndasaba rero umuntu wese ariko araba kino kiganiro ufise umutima wo gufasha ekera umwana w'umukobwa hano duhaganirira bike ariko umwegere mukaganira ndabizi yuko afise byinshi cyane yo kubwira mwegere wifuza kwifatanya nabo murondere muhe sponsor kubera ko azofasha icafise mu gihe ratarose abantu bamfata mu mugongo ntashobora kuronka icafashisha abandi kandi ndabizi yuko ntabwo ego nta kintu na kimwe kibura inyungu ariko ntabwo ari kabikora kubera inyungu ari kabikora ahubwo kubw'umutima w'urukundo wo gufasha abandi nizere ko nawe ukozwe ko ku mutima ushobora kuzomurondera ukagira ikintu umufashije cyangwa ukinjira muri groupe baho ugize icyo ufashije abandi ndagushimire ku mwanya wawe turabashimiye cyane ugira ibihe byiza Imana ikwiteho kandi gushikane ku nzozi zawe namwe murakoze cyane n'abantu mwese mwafashe akanya mugakurikirana kino kiganiro ndabashimire kubw'umwanya mwanyu mwama mudutiza buri munsi kuri Sande Umoja TV Imana ibaho umugisha mugire aho muba mwubahwe turabakunda cyane ciao ciao